Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye irya nino ku mugabane wa Aziya bari ngaho muri South Africa, Zambia, Mozambique, muri Kenya, Uganda, mwese muri Tanzania, mu buseruko, mu buraruko, mu Rwanda, Burengero, muri Congo, abari irya nino mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye inyuma yaho haraye hagabwe ibitero hagategwa ibisase, agize ico ashikiriza aho rero avuga ko abo bose izo nkozi z'ikibi ziriko ziragaba ibitero zitera ibisase irya nino mu gisagara ca Bujumbura ngo zoba ari inkozi z'ikibi zitandukanye ziriko zirashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi. Amakuru atandukanye ariko arashika ngaha mu gihugu c'u Burundi rero nuko inyuma yaho haraye hibonekeje umutekano mukeyi mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Kamenge, aho ngaho hafi ni imbere y'ishengero ryo kwa Buyengero, benshi murahazi. Ivyo rero vyaciye biteza ingorane, umutekano ukaba wahungabanye, n'inyuma yaho hariko haragenda hategwa ibisase irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abategetsi batanguye kugira ico bagikomakomeye cane. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye wenyine ubwe nawe avuye mu gacerere. Amajambo ashikirije araboneka ko afise agashavu n'ubwoba bwinshi cane. Ni mu nyuma yaho inyeshamba za FNL za Aloyizi Nzabampema, inyeshamba za Rede Tabara zitangaje ko zigiye kugaba ibitero zikabohoza abenegihugu baboshwe n'umukuru w'igihugu ndetse na CNDD FDD ari wo mugambwe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avamwo. Ndayishimiye mu gashavu kenshi avuze ko abo bose bariko barakora ibitero ngo igipolisi n'igisirikari bagiye gukora amatohoza, gufata ingingo ruhasha, ingingo zitandukanye z'umutekano ku buryo buri umwe wese yakoze ayo mabi azobihanirwa, agomba gufatwa agapfungwa. Ni mu gihe rero naho Ndayishimiye ashikirije iryo jambo bivuze ko abenshi bari batanguye kubona ko ngo ivyo bitero biriko biragabwa ari umugambwe CNDD FDD uriko uravyikoresha, ari abo mw'iperereza babikora kugira ngo bace bafatira mu kivunga, bafate babandi bipfuza guhagarika baje kubapfunga, babagiriza amakosha, babagiriza ko aribo bateje umutekano muke, aribo bahungabanyije umutekano. Hari abantu benshi bahagaritswe, bapfunzwe bazira ivyaha vyagiye bitegurwa n'ubutegetsi, hagapfungwa abatakoze ivyaha, abatazi iyo izo ngorane zaciye ziva, akaba aribo bagahagarikwa n'igipolisi, bagahagarikwa n'abasirikari mw'iperereza. Ivyo vyose bikaba ari ingorane zihanze igihugu cacu c'u Burundi. Abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu bakaba babona ko rero cane cane abanyapolitiki ivyo ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakora n'ivyo uyu mukuru w'igihugu ahejeje gutangaza, akavuga ko abo bose bariko baragira ayo mabi ngo bagomba guhagarikwa.
Ivyo vyabereye mu nama giturumbuka yabaye muri Etat Major yari irimwo yahamagajwe n'igisirikari, igipolisi n'umukuru w'igihugu, nawe iyo nama yari ayirimwo. Iyo nama ikaba yabereye muri Etat Major y'igihugu Etat Major y'ingabo z'Uburundi mu gihugu cacu nyene, niho yaciye ihamagazwa. Bafashe ingingo zivuga ko abo bose bagomba kurondegwa gushika bafashwe. Bamwe batese ko abo bantu batigeze bamenyekana, abaraye bagavye ibitero ivyo bisase mu Kamenge mu bunywero bikaba vyaturikanye abanyagihugu, ko ngo bari mu muduga kandi ko ata muntu yigeze amenyutsa uwo muduga ari uwa naka. Bazohera he bakora iperereza? Abo bantu bazobakura he nibatari kuzofatira mu kivunga bagahana n'utarigeze atekereza canke yiyumvira gukora amabi nk'ayo ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose birateye amakenga nk'uko turiko turagenda tubibashikiriza. Biraboneka ko biteye ingorane zikomakomeye cane. Muri aka kanya rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye muri izo ngingo zafatiwe ngaho muri iyo nama giturumbuka yabereye ngaho muri Etat Major mu gisirikare c'Uburundi, ikaba yitabwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Maritino Ninteretse, akaba yari kumwe n'umuvugizi w'ubu bushikiranganji Petero Nkurikiye, ikaba yitabwe na General Prime Niyongabo aramutswa igisirikare c'Uburundi, yari kumwe n'umuvugizi w'igisoda c'Uburundi Gaspard Baratuza, nawe n'abandi basirikari abagenero batandukanye ngaha mu gihugu, bakaba bari muri iyo nama kugira ngo barabere hamwe ukungene umutekano wocungerwa biciye nyine mu karyo keza. Ivyo vyose vyaciye vyigwa ko ahagiye harategwa ibisase abo mw'iperereza nabo bamwe bariyo, iperereza ry'igisirikari n'iperereza rya gipolisi n'iperereza ry'umukuru w'igihugu ritwawe na General Ildefonse Habarurema, nawe akaba yari yitavye iyo nama giturumbuka. Iyo nama ikaba yabereye ngaho mu biro. Ibintu bibandanya guhinduka, ibintu bibandanya kuyangara ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amakuru dutohoza inyuma y'igitero caraye kibaye ngaho muri zone Kamenge imbere y'ishengero ryo kwa Buyengero mu bunywero bw'inzoga, abari mu bunywero benshi bakomeretse. Kuri ubu ngubu amatohoza arabandanya. Aravuga ko rero umuvugizi w'igisirikari, umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye, mbere kandi n'umuvugizi w'igisirikari Gaspard Baratuza baciye bahurira mu nama giturumbuka n'ababakuriye, utwara igipolisi n'utwara igisirikare, uyu ni General Prime Niyongabo n'abavugizi babo n'abandi basirikari bakuru bahuye mu nama y'umutekano idasanzwe. Inama ibaye giturumbuka. Abategetsi ubushikiranganji bw'umutekano nabwo bwayitavye, ubushikiranganji nyine uyo Petero Nkurikiye asanzwe avugira. Umutekano waraye uhungabanye rero aho haraye hatewe ivyo bisasi. Kuri ubu ngubu abategetsi batanguye kuvuga ko batewe, baremera ko haboneka ko hari abateye igihugu naho batari bamenyekana, na cane ko abatera ivyo bisase ntezwantoke, ivyo biturika bigenda vyumvikana ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho hari ingendo mbi y'inkozi z'ikibi ziriko ziratera ibisasi. Mu bushikiranganji bw'umutekano rero batanguye kuvuga ko hasubiye kwibonekeza iyo ngendo yo gutera ibisase ntezwantoke, aho vyari bimaze igihe vyarakendereye bitariko biribonekeza ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bikaba rero bari bafise ubwoba bukomakomeye cane, aho bavuga ko vyasubiye kuba ndanse cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
biboneka ko umutekano wahungabanye, biboneka ko abo